ishirahamwe ritetse vuba ariko naryo nyene rirafasha cyane kuko mu iterambere ufise abantu bamba barwaye nta terambere ushobora kubona. Tuguma rero dukeneye yuko twijukira kwinjira mu mashirahamwe nk'ayo yo kuvuzanya kugira ngo turonke amagara meza, turonke ingufu z'ugushobora gukora bya bikorwa by'iterambere. Hariho n'umugambi kandi kuko kumbure bamwe bamaze kubyumva ni uko ngaha mu ntara ya Burunga cyane cyane muri komine Rugizo haribuka cyane nk'ibigori, ariko twebwe ababo mu mwaka twosa itoni 30. Igituma cyose ni iki? Ni ukwashushe hanyuma bigaca bigomba kugira ngo rero dufashe abene igihugu babaye ibigori. Twarashyizeho twarubatse ihinguriro, iryo hinguriro mu Furuzi ryari gutangura gukora mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ariko twabonye ikintu kimwe gusa. Ubashitse babona yuko ariho na transfo iri mu kibuga bwari jitezo turayinanibuza kuduhereza vuba kugira ngo abategetsi badufasha kugira ngo inyaruke iyo transfo imaze amezi 3 yose yicaye ngaho kandi nasezwe y'ibigori ntabwo yimushika ko twari twatanze n'ingurane kwa n'ibigori, none tubonye ibintu bizobigenza kuko byagomba cyane. Nyengazi ibishirahamwe ryanyu nibure himburira n'ihinguriro kugira ngo bya bigori ntibononekane, kuko musanteri ntabanze kuza kubabuza kutotsa. Ni ku nyungu yanyu kubijana mu ihinguriro kugira ngo mushobore kuzigama wa mwimbu. Ibane y'iyo migambi yasubako navuze yuko sanzwe ndongoye umugambi w'amahoro mu karere. Uwo mugambi rero niko uri kubaka inyubakwa y'amanama yaje ku Paruwase. Iyo nyubakwa rero niyo yiyumunaga ku Capo, ikaba izokwinjira vuba mu gihe cyo yinjira ikazobisa gutya. Ndafise n'impuzo n'amasare 3 manini akorerwamo inama, naho tutarayishikiriza neza twatanguye kubikoreramo ni muri sare imwe y'amanama muri iyo nyubako. Hanyuma mu kigo cy'iyo nyubako tuzoshiraho n'icyibutso c'amahoro kugira ngo tubone iyo twagiye turaca ntituzosubira inyuma, tubandanye dutera imbere, kuko mu bintu bituma Uburundi bwitwa ngo burakenye subira yuko dukenye ibyo duteza imbere. Ariko musade yayivuze turafise n'ubutare bwinshi, turafise Tanganyika, turafise urusi rumera, none igituma tudatembere n'iki? Icambere imvo nyamukuru nuko twama mu njyane. Ingwano irasambura ibyo twubatse, ingwano irasambura ubuzima bw'abantu. Mwibwire nk'abantu mu ngwano cyane cyane abaronderwa nabize hamwe n'ababizatunga. Umuntu wo mu ishuri akamara imyaka 15 20 ariko ariga ugaca utema, none ubundi nawe kugira ashikire urwo rugero uzorindira imyaka ingahe? Ivyo rero tukimbira, ariko kirimo mu bintu bituma tudatera imbere. Tuve rero n'itwa ryane, tuze turibuka yuko ingwano ari ikintu kibi kidusubiza inyuma ataciza kintu. Ariko rero mbona kazoshikira tudakoresheje ubumenyi. Natwe rero turiko turiyumvira gushiraho ibisata bitandukanye by'ubuhinga bwa none. Icambere ni uko dushaka kuvura ishure lycée technologique, tumenyereye ama-lycée technique yigisha imyuga. Oya, twebwe tuzokungurura lycée technologique, ni ukuvuga lycée izokwigisha ubuhinga bwa none. Biratandukanye,
lycée technique umwana ariga kubaka akiga electricité, ariko muri lycée électronique muri lycée technologique azokwiga ingene akora indege, ingene akora amatereni, ingene akoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi bugezweho nka intelligence artificielle n'ibintu nk'ivyo, niyo lycée technologique. Hanyuma kwa musenyi rero yaduhaye n'ikibanza, ico kintu kimeze nka triangle ngaha, ico kibanza yaduhaye kugira ngo twubakemwo iyo lycée technologique. Ico bikorana n'uko Abadagi bambajije bati hariho mu ntara y'ubumanuko bwa Baden-Württemberg ifitanye ubucuti n'u Burundi, bariko barahindura bashaka guhindura ibikoresho byo muri iyo lycée yabo, baca barambaza none we ntaco wobikoresha, uvuga nti nyakanabu ko neza bafise umugambi w'iryo shure. Ivyo bikoresho rero bariko babipakira mu makonteneri abiri bikazoshikino mu kwezi k'11 uburyo tugiye gutangura kubaka vuba iryo shure y'akarorero y'ubuhinga bwa none bugezweho, izofasha abana bacu kumenya ibintu bitandukanye, izogushikana mirongo itandatu. Iyo lycée technologique rero irafise akamaro kanini cyane, sinigwa ndabisubiramwo, ariko niyo gutegura n'ubwo rwaruka kugira ngo ruhangane n'ibituma nizotuma tudashikira iyo mbonakazoza ya 2040 na 2060. Hama iyo shure rero twifuza yuko yotegurwa kwinjira muri kaminuza technologique, nayo nyene izotangurira nka rimwe, kuko iyo shure nizotangura gukora amadrone ya mbere twamaze no kuyikora, kuko umuhinga wavyo yaje ngaha agira formation y'aba ingénieur. Hanyuma dore drone ya mbere rero twakoze iyi drone y'Inyanza, twokwandika ko made in Nyanza. Izo drone rero zizogenda kurwana, zizotwara imiti, hanyuma zikongera zigafasha mu burimyi no mu bworozi, kandi ziratandukanye. Kaka drone ni kamara umwanya munini cyane mu kirere, gashobora kumara nk'isaha, ariko nk'iyi irashobora kumara amasaha 5 iriko irazunguruka mu kirere. Impande y'ivyo rero vuba cyane hazoza n'ingendeshwa zikoresha umuyagankuba. Abazozipfuza bazogenda muri microfinance yacu baronke, tuzoziba kumunsi si ku buntu, tuzoziba kw'ideni kugira ngo yangura n'ibitoro twawe nyene twoigabanya gatoya, kandi tugira n'amahirwe. Kubera iki? Kuko turafise aha muri Nyanza ahantu hamwe hari ubutare bwitwa silicium. Muri OBM bavuze bati ubwo butare bwuzuye cyane muri Nyanza no muri Burunga. Ubwo butare nabwo bumaze iki? Dushobora gukora kumwo amaplaque solaire, hamwe hariyo n'iyindi composante y'amavoiture électrique. Kandi icyo giterwa ni nk'ingano, imbuto ziravamo amavuta kandi y'agaciro ashobora kuvamo n'amavuta kw'isi. Ingene gihingwa rero nuko sindabirandira ko, ariko n'ikintu kizoja mu ngiro vuba, kandi dushoboye kugitera hanini, igiterwa ushobora kudandaza hanze, kizoza gusahiriza agahawa n'icayi, kuko kirakenewe cyane mu bihugu byinshi. Ibihugu byinshi biriko biratangura kwijukira gukoresha ibikoresho kama atari bya shimi mu gukora ibintu bitandukanye. Nk'amavoiture yo yakuse nta bindi bakoresha atari ibyo nyine ndabizi. Hanyuma indoto dushaka gushikako ni uko tugira une cité technologique ya diaspora
ngeze iminsi mwubaka amasite, ubu rero turakoze yuko twubaka hamwe iyo site tekinolojike, kuvuga site ibirimo byose abashaka kugira ubushakashatsi babwira ngaho, hanyuma amahinguriro akaja ijya n'ino y'iyo kaminuza. Niko byabaye hariya muri Amerika nka za Silicon Valley, amahinguriro agezweho yaje gukorera hafi y'iyo kaminuza. hanyuma icyo nusaba ni uko muri komine Nyanza twogira quartier industriel, amahinguriro yo mu mihana habe des quartiers résidentiels na quartier industriel, gutyo burya amahinguriro arafashanya igihe yegeranye. Hariyo n'ibindi migambi iyo navuga ko ku borozi dufashanije na FOMI, kuko FOMI bakeneye amase menshi iyo bahingure ifumbire. Hariho rero byoshoboka yuko dukora megaferme, ahantu zikoraniriza inka nyinshi kugira ngo zishobore kugaburirwa neza, zishobora no gutanga amase menshi. Ivyo bifasha cyane kuko n'amahinguriro y'ibijanye n'inka ni acaca ngaho nyene. Ibi rero kugira ngo ushobore gukora ibintu nk'ivyo ntushobora kubikora wenyene, turi kumwe n'abakaminuza atari make. Munsi yuko turi kumwe na kaminuza y'u Burundi, turi kumwe n'amakaminuza yo mu Budagi yitwa Weimar, yitwa Heilbronn, Stuttgart n'ahandi, ariko kandi turi kumwe n'abandi bahinga b'Abanyafrika. Hariyo abahinga bari muri Cote d'Ivoire, hariyo abahinga bari muri Nigeria, muri Zambia. Tuja turahanahana ivyiyumviro ingene ubuhinga bwa none bwokorerwa mu Burundi. Uburundi ikaba kapitali ya tekinoloji ngaha mu karere. Mutangiza rero nagira nsubire abibuzi ingene iterambere matubashikira. Ubwa mbere none yesa inyubakwa ndende, inyubakwa z'iryo terambere oya, hari ibihugu bifise inyubakwa ndende mugabo usanga abenegihugu baho bari mu bukene ntangere. Dufate nka Nigeria nigeze n'umungira muri gicapo naberetse ama etage maremare, mugabo Nigeria muri 2020 bakavuze bati c'est la capitale mondiale de la misère, kuko hari amakartier usanga abantu babaho atamazi, atamatara, atamashure, n'abapolisi kubere bagatinya kujayo kuko batumva y'amahoro. Twebwe mu Burundi ivyo ntabiri kandi twifuza yuko za nyubakwa coba ikirore cy'iterambere abenegihugu bashitseko, umwenegihugu wese ashitseko. Icya kabiri nuko ryoba iterambere rishingiye mu mizi y'ibyifuzo by'abenegihugu. Ubwa gatatu ikaba iterambere twifatiye mu minwe. Iryo terambere naryo ntidushobora kuryifatira mu minwe tudafise bwa bumenyi. Sinzi ko ari kuva ngo yiga muri mwebwe, iyo umubonye ushobora bibaza uti yaje ku Rutaro, none ubwo buhinga bw'uko Rutaro bumeze gute? Ubwo Rutaro twifatiye mu minwe kuko ubuhinga bwabwo ntabwo tuzi. Reka rero tuje mu ishure twige ingene twokora ibintu bishobora kutugukana Rutaro tumaze tubwihuse. Hanyuma navuze kandi yuko iterambere dushaka ari iterambere ry'umuntu wese. Umuntu wese ni ukuvuga ubwa mbere yuko ari iterambere ry'umubiri n'umutima, kandi iterambere ry'umuntu uwo ari we wese utanguye gushyiramo amacakubiri mu iterambere biba bikunaniye. Utanguye kuvangura amoko, kuvangura intara, kuvangura ibyo ari byo byose, iterambere riba rikunaniye. Kuko ujya uriko uravangura nawe azokwisubiriza. Nico bituma gukora bivuze hama hari ibijyane kenshi muri ibihugu byacu. Hanyuma n'iterambere mu bisata byose, ariko utangura ku gisata kimwe, icyo gisata ukagishyiramo ingufu, kimaze gukura gaheza kikaduza ibindi bisata. Hanyuma iterambere kama kugira ngo uyu munsi nyakubahwa Musanteri abitwereka mu kuduha ibijumbu n'amateke.
ibijumbu n'amateke ubamu ni mahoteli yisoneye ntibyinjira, ariko tutashoboye kuba fier y'ibintu by'iwacu tukabifata mu minwe, nta terambere tuzobona. Iterambere rihera kuri ivyo bintu kama tukabiteza imbere navyo nyene, hanyuma kugira wamuri mwigwa mworozi ashobore kuharondera inyungu. Icanyuma rero nta terambere rihaba kuri kuronona ibidukikije, kugira ngo ivyo twese turabizi. Nkaba rero ndabukirije ngaha ndabashimira ku mwandeza amatwi. Murakoze.